turi mu mwaka w'ibihumbi 2014 Monrovia mu gihugu ca Liberia. Iki gihugu cari catewe n'umwansi yica tababarira abantu bari mu bwoba budasanzwe kubera ko mu miryango myinshi baba bariko barapfumwe kuri umwe. Amavuriro y'abayuzuye indembe zabuze ikibavura kubera ko n'abaganga baba bariko barapfa. Uyu mwansi yari yateye ntiyari muri baba terroriste ba Al-Qaeda canke Boko Haram, ahubwo yari Ebola, virus yica nabi kandi kica mu mwanya muto. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 yongeye gutera muri Afrika yo hagati na cane muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuryango mpuzamakungu jeje kwitahamagara y'abantu OMS wahise utangaza ico wise urgence sanitaire mondiale, maze hatangura gufatwa ingingo ruhasha zo kurwanya virus. Mu mpera z'ukwezi kwa Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2026 mu gace ka Ituri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hafi igihugu ca Uganda hongeye kuboneka ingwara yica nka Ebola. Vyakomeje kuba ibihuha gushika abashakashatsi bemeje ko ari Ebola yagarutse, ndetse ikaba yagarutse mu bundi bwoko bwitwa bundi buryo, ubwoko bwabonetse bwa mbere muri Uganda mu mwaka w'ibihumbi 2007. Ndaguhaye ikaze mu nkuru ya virus iteye ubwoba kurusha izindi mu mavirisi kiremwa muntu cigeze kumenya. Iyi virus irateye ubwoba ku buryo no kuvuga Ebola vyonyene biteye ubwoba kurusha na virus ubwayo. Vyose vyatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 976 muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ico gihe yitwa Zaire. Mu misozi yegereye uruzi Ebola abanyagihugu batangiye gupfa bakicwa n'ingwara itari imenyerewe. Inkuru yakuye muri Zaire yose ishika no mu bindi bihugu. Abaganga bari muri Zaire ntibatahura ivyo ari vyo. Abagwayi berekana ibimenyetso nk'ivya malaria, bagashuha biteye ubwoba, bakayogwa, ari nako bacibwamwo cane. Vyakomeza gukomera, mbere abagwayi bamwe batangura kuva amaraso menshi, amagaca mu kanwa, mu mazuru, ayandi mu maso. Bapfa nabi cane mu bubabare buteye ubwoba, baba bamaranye hagati y'imisi 7 n'imisi 14. Muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 976 indege Sabena yururutse ku kibuga c'indege ca Anvers mu gihugu c'Ububirigi. Iyi ndege yarimwe akabagaje karimo ibipimo vy'amaraso vyari vyafashwe ku mubikira w'Umubirigi yaheruka gupfira muri Zaire yishwe na yangwara itari bwamenyekane. Bafashe ibi bipimo rero vyari mu ducupa duto babitwara muri laboratoire ya Anvers muri kino gihugu c'Ububirigi. Umushakashatsi Peter Piot niwe yategerezwa kwiga ibiriko birica abantu muri iki gihugu ca Zaire, maze aza gusanga ari virus nshasha itarizwi mu myaka y'ico gihe. Piot n'abashakashatsi bakorana muri Anvers bamaze kubona iyi virus bagize ubwoba, maze babimenyesha umuryango mpuzamakungu ujeje kwitahamagara y'abantu ku isi OMS. Uyu muryango wahise utegeka Piot kurungika ivyo bipimo mu yandi laboratoire akomeye yo ku isi nko mu laboratoire yo mu Bwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze biza kwemezwa ko ari virus nshasha bayita izina rya Ebola, izina ry'uruzi ruri mu gace yabonetse mu bwa mbere. Mu misi yakurikiye abashakashatsi batanu harimo na Piot barungitswe muri Kongo bashikira hitwa Yambuku mu buraruko bwa Zaire ku nkengera z'uruzi Ebola. Aba bashakashatsi rero bategerezwa kwiga uko ino virus ifata, uko yandukira, maze baza gusanga biteye ubwoba kurusha uko bavyibaza. Yandukira n'ingoga kandi kica mu mwanya muto. Ku ivuriro rya Yambuku abaganga benshi bari barapfuye bahitanywe n'iyi ngwara. Aba bashakashatsi kandi bahavuye batahura ko icakwiragije iyi virus ari inshinge bakoresha kenshi batarenze kuziteka, bimwe bita sterilisation. Hari n'ikindi babonye cyatumye iyi virus irandagata. Aba barabapfuye bahambwa bisanzwe kandi bagaherekezwa n'ababo batazi ko umubiri wahitanywe n'iyi virus wandukiza gusumba n'umugwayi. Hatanguye rero gushigwaho uburyo bwo kwikingira, abagwayi bagashigwa mu cumba cabonyene, abapfuye nabo bagahambwa mu buryo burimo umutekano, maze mu misi mikeya virus itangira kugabanuka imera nk'izimanganye. Ariko Ebola naho yari igiye. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2013 mu gihugu ca Guinea abana babiri bafashwe n'ingwara yari ifise ibimenyetso nka Ebola. Umwana umwe yahavuye apfa mu misi yakurikiye, maze uwo bavukana nyina wiwe na inakuru barakurikira. Ebola yari yagarutse nta gukekeranya. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 yageze mu bindi bihugu vyegereye Guinea nka Sierra Leone, Liberia, Mali na Nigeria.
ukwezi kw'icenda k'uwo mwaka kwageze abagera ku majana 4 baramaze kwandura, abagera ku majana 2 nabo bakaba bari baramaze gupfa. Ubwoba bwakomeje gukwira hose ndetse burengana Afrika, igihe haboneka abandi basanganye uwo mugira muri Espagne, mu Bwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko muri ibi bihugu ubuvuzi bwari bwarateye imbere kandi bari banajijutse mu bijanye no kwikingira ibiza ugereranije no muri Afrika. Muri Afrika amavuriro menshi wasanga atamazi afise, nta muyaga nkuba, ndetse benshi bakaba barabura n'ibikoresho byo kwikingira nk'amaga yo kwambara. Ugasanga abaganga nibo ahubwo ariko barakwiragiza iyi virusi mu kugerageza gufasha ababa bamaze kwandura. Ikindi kandi mu bice byinshi bya Afrika hari abari bafise imyumvire ko Ebola ari umuvumo, abandi ngo n'uburozi, bigatuma ingwara bayinyegeza bagasandabira muhira, ibyakomeza gukwiragiza iyi virusi. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 abantu bagera ku bihumbi 28 bari baramaze kwandura, abagera ku bihumbi 11 nabo bakaba barapfuye. Iyi virusi nubwo iteye ubwoba ntiyandukira biciye mu muyaga nka grippe canke nka covid. Ibisaba ko haba gukoranako canke guhuza amaraso, amate, intuguta n'ibindi bishobora kuva mu mubiri w'umugwayi. Aha twavuga nk'umwanda muto canke umwanda mukuru, intanga, amaberebere n'ibindi. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2026 mu gace ka Ituri habonetse umugabo yafashwe n'ingwara imeze nka Ebola. Mu nyuma byahavuye vyemezwa ko ari Ebola yagarutse mu bwoko bise bundi buryo, ubwoko bwabonetse ubwa mbere muri Uganda mu mwaka w'ibihumbi 2007. Ubu bwoko butandukanye n'ubwari bumenyerewe nka Ebola Zaire kubera ko nta muti mu by'ukuri canke urucanco nko kuri Ebola Zaire, aho umugwayi ashobora kunywa imiti bita anticorps monoclonal maze ikamufasha mu gihe abikoze hakiri karatararemba. Mu ndwi yahera OMS yari yatangaje ko abantu bagera ku 80 bamaze kuhasiga ubuzima, na ino ndwi tuyirangije abarenga 175 bamaze guhitanwa n'iyi virusi, na yabarenga 746 bakaba bamaze kumenyekana ko banduye ino virusi. Aha ni mu bice bya Uganda, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nko mu gace ka Ituri, Kivu y'ubumanuko na Kivu y'uburaruko, ndetse no muryango wa OMS uragabisha ko iyi virusi ishobora no kubandaniriza mu bindi bihugu, na cyane cyane bino bihana urubibe na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu ca Uganda. Aha ni nk'ibihugu nk'u Burundi, u Rwanda, Tanzania na Sudani y'Epfo. Nta ubizi neza niba iyi virusi bundi buryo izohava irandagata nka Ebola Zaire yo mu mwaka w'ibihumbi 2014. Ariko ikizwi nuko izi virusi zose zo mu bwoko bwa Ebola zifise ubushobozi bwo kwica hagati ya 50 na 90% by'abashoboye kuyandura. Mwakoze kubana nanje muri iyi video. Fyonda like, subscribe canke follow kandi mwikingire.